igihugu cikukiye ikimenyetso ca mbere nuko kiba igihugu kitavogerwa. Ntushobora kuvuga yuko wikukiye abantu bose baguhonyanga uko bashaka. None rero ubu turabizi, twarabonye yuko igihugu c'Uburundi ari ntavogerwa. Murabizi yuko urugo rutagira umugabo nta kita rukengera. Twarabonye Uburundi aho buhagaze mu bihe vyo mu 2015 na 2016. Turabona ko ari igihugu gihagaze neza, ingabo z'Uburundi zihagaze neza. Ndetse si ivyo gusa, ubu n'amakungu arabizi yuko Uburundi ari igihugu kitavogerwa kuko ingabo zacu ziramaze kwerekana ubutwari bwazo. Uburundi camye ari igihugu cifashe, gifise intwaro n'intwari, kuko no kugira ngo ubukoloni buze mu Burundi abarundi baravuye hasi baranka. Ntushobora kuba widegemvya usanzwe utunzwe no gusaba, utunzwe n'uwundi ntushobora kwidegemvya. Ko twizigiye ijambo ry'Imana, mwarabonye bene Isirayeli igihe bagenda bagatungwa n'imfungurwa za Misiri, uburihiro babaye abaja imyaka 400. Ivyo twarose umwanya wo kubivuga. Ntushobora kwidegemvya iyo utagira ubutunzi. Kera abasokuru bariko baratubwira ngo iyo umuhungu yasoretse ashaka kwikukira ngo yubake ugwiwe, yarindira ko se ataha akugarira. Ahejeje kugarira, umuhungu agaca ataha akamena imyugariro. Se wiwe yamubwira ati nta bagabo babiri mu rugo, ubaka ngaho iwawe nawe wikukire. Iyo umuhungu yasohotse, murigira mwumva ko yagumye agaburirwa n'abavyeyi. Umuhungu yasohotse akikukira kubaka ugwiwe, akaguma agaburirwa n'abavyeyi, ntaba yasohotse. Iyo wumva ko wikukiye, banza wigabe wigaburire. Igituma tumaze imyaka 61 twikukiye, no kuvuga twabaye abagabo, mugabo tukaba tudaharurwa mu bihugu bitunze, ahanini no kubera ubwo bukoloni bwadusizemwo imvune nini cyane. Nico gituma mbere tubasaba yuko uno munsi hageze ko twubaka igihugu cacu, nabo bodufasha tukacubakana, kuko twazingamye atari twizingamitse. Uburundi cari igihugu giteye imbere mu zo abakoloni. Ikimenyamenya nuko twari dufise amahinguriro. Burya igihugu kimaze kuronka ihinguriro ry'icuma, ukicurira amasuka, ukicurira imihoro, ukicurira ingangura, ibikoresho byose dukeneye tukavyicurira, igihugu kiba cahejeje gutera imbere. Nico kimenyetso ca mbere. Muga nk'ubu twabazanya tuti none abacura amasuka mu butare bw'i Burundi vyagenze gute? Icambere rero murumva ko babanje kudusambura kugira ngo duhagarike inzira y'iterambere twari turimwo. Muga biramaramaje kandi birababaje ko turi kumwe n'Abadagi, bakaba ari bo bazanye uwo mugwa mukuru wa Gitega. Nibarabe ingene uwo mugwa mukuru usa, barabe yuko wo kwitirirwa ko wubatswe n'Abadagi. Izi nzu nziza zose muhabona zubatswe n'Abarundi, ntizubatswe n'Abadagi. Uno munsi rero ko baje ngaha, ndabasaba ikintu kimwe, mubambwirire abariko barabasigurira ururimi. Nibapfume bashiraho ikintu kimwe c'ikimenyetso cerekana ko bahaciye. Uno munsi ugiye kurabaho bita kwibomani, ubona hasa n'ahantu Abadagi bo kuyitirira. Mubabwire rero nibasubira inyuma
bavuge bati babwire abarongozi b'Ubudagi bati abarundi barabakunda ntibabanka kuko bijya vyari vya kirya gihe. Ti mugabo ico gisagara ca Gitega nimwe mwakigize umugwa mukuru w'Uburundi, nuno musi twakigize umugwa mukuru wa politiki. None rero vyiza boza bakadufasha kubaka iki gisagara kugira ngo citirirwe ko cagizwe n'Abadagi ubwa mbere. Ariko sindiko ndasega, dufatane mu mugongo turiko twubaka igihugu. Ntikimenyamenya ko atari ugusega, genda murabe ishanti yahigeze yo kubaka ingoro y'umukuru w'igihugu. Ndazi yuko niki kibuga c'umupira uko bacubatse siko kimeze uno musi. Nimukirabe ishusho cari gifise, uno musi murasanga abarundi twaracibakiye kiba ciza. Nta kizobuza rero ko tubandanya.